hariho ibintu ijambo ryitwa ngo climat des affaires bama bagitwaza kugira ntibigere batanga amakori ngo ugira bavuze climat des affaires bavuze kindi ngo exoneration genda ziko ari hama societe kuva mu bihumbi 2010 gushira kuri isa aguma saba yo exoneration nabajije nti mbega none muzotanga ikori ryari ntinyishura mwebwe nyene numve wewe wihe wewe nyene karandiri uti nzotanga ikori iki gihe ryari ko bariho abavuye ngaha ndabashimiye ko mwavuyeho mungurishije byose n'umukuru w'igihugu aha turabe abantu bariko bararongora abandi sintama iyo ugiye imbere y'abandi bugiye kubagirira neza utabikoze urumuhemu narigeze kuvuga ko mwavuze nibijanye n'abagwizatunga umugwizatunga agiraze mu gihugu ego nivyo twebwe yarabonye yuko avuze ijambo ngo climat des affaires ngo kugira nze ngo mbwira climat des affaires no kuvuga yuko atazofatanze tagese mu gihugu aguma asaba exoneration gusa mugabo sivyo umugwizatunga kugira nze mu gihugu icambere yiga araba aho hantu haramera nico kibazo cambere haramera none azozunguruka Burundi bwose arabe uko kumera kwaho araba statistiques zo mu gihugu ukumva yuko uri ndongozi uri umukozi w'Imana ntagire uvuga ngo wabaye ngo umukuru w'igihugu ize kudeta Imana irasho musomye neza ijambo ry'Imana iravuga iti ko mwebwe mwahangamwe mu ngararije nzobazanira inkoni izova Imana yashaka gupanga iti nzozana mu dictateur abaza bakubite mwumve cyane nzozana igihugu kibatere gihafate ahandi Imana yavyase wewe ukora ibiki Imana yase nta nakimwe ushobora gukora Imana yacase mugura ashobora kuba umuntu mubi ntangorane 2040 ni kera dushadukora rero none rero nanyakubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye turi abakuru benshi no hava nihenda hakagira abo ndenganya umwe wese yiyumve mwese tugira amahoro sanga amahoro bumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu ngira ngo ni nko gusozera kuko amajambo yavuzwe guhera kubigishije ijambo ry'Imana gushika n'abahejeje kuduteramisha ukuri gushirira mu kiyago nico gituma twese aha twahejeje kwiga ntangure shimira bateguye uru rubanza bobo bashoboye gukoranya indongozi zitandukanye kugira ngo tube turigishanya kandi biciye mu ijambo ry'Imana ndetse twongera dusangira kugira ngo bitwungire n'urukundo hagati yacu y'abantu basangiye urukundo niko ruduga mukora kw'inkoko iki civugo nari namye nguma numviriza ingene bacigisha kiri mu ijambo ry'Imana bama badusomeye iminsi yose keshi gashoboka ariko hariho tumwe keshi badakorako numvirije umugani wa patiri abaririmbye bose bumvise kumenga uno munsi ni mobilisation ku gutanga ikori umengo nisekeza yuko twigisha abantu gutanga ikori ariko iyo riba ryarisekeza yuko abantu batanga ikori ntihari kuza abambona kuko aba bose nabarya ikori kiretse abona abanyabagwizatunga bakeye nabarya ikori abari ngaha tuvuze rero ari guhimiriza gutanga ikori twaja iyo abagwizatunga bari kuko nta utanga ikori ataco yinjije mugabo aha namwe mwita batanga kori mugabo namahendwa abana buryo umuntu akwanka akoroga mu mutwe akaguhenda amahendwa abana jewe narasubiye inyuma ndaraba
nsanga turavye ubushimwe bwose bwatanzwe ku batanga kori, twasanze arabatsindiye amasoko menshi ya leta. Amahera yavuye mu kigega ca leta akayatanga ku ikori, agacaronka agashimwe ko ari we yakoze cyane ataratanga ikori. Yibagira ko ari umukomisiyoneri leta yamutumye kugura ibintu ku Bagwizatunga. Noneho se amahendo abana. Abandi nabo ntimwumvise ko nari mvuze ngo mwemuriri abarya kori, ahubwo namwebwe murabataga kori kuko muhebwe baca bakura ko ngo ikori ngo nanje natanze ikori ava mu kigega asubira mu kigega. Ico kintu naracize ndaraba, tumeze uko ubukoroze gutyo ntuzopfa uteye imbere. Narabibonye. Dushake dufate tuvuge tuti Burundi bufise mu kigega imiliyaridi 100. Turakeneye impapuro, turakeneye irangi ryo gukoresha mu mafotokopieze, turakeneye bijya byose bikenewe. Tugaca duhamagara uwo twita Bagwizatunga wa mbere, tutigenda bitugurire ibitugeneye gukoresha, tugakura muri za miliyaridi 100. Hanyuma duhejeje kumutuma tugaca tumuhemba, tukongera turabumva turamuhemvye, turabiguze, tumuhaye amahera, aciye akora ko ikora arazanye. Abakozi ba leta nabo nyene turabahemvye, baciye bakora ko ikori barazanye, ni muri za miliyaridi 100. Ukwezi guheze hasigaye zingahe? No kuvuga ukwezi gukurikira bazohembwa mu yasigaye, bagasubira bagakwakunda nyene. Ntimwumva ko uzoshaka kuri 0. Gira ibiharuro, ege nugukora tukora ibiharuro neza. Rero tuze turiyumvira, mu minsi heze twagize inama n'abaserukira amasendika y'abakozi, nabahaye agakogwa, ndabwira genda mu nyigire igituma les services de l'État ne sont pas productifs. None ko ari mwebwe nyene bakozi mukora muri ayo service, ntigenda mu mwigire ico, hanyuma muze muce mumpa icegeranyo ndabibone igituma les services de l'État ne sont pas productifs. Iyo ziba ziri productif tuba tubona tutumwaka tuvuye aha dushitsa aha. Ntidushobora rero gushika muri yambona kazoza tutagize service de l'État zikaba productif, zikagwiza umwimbu, tukabona ko tuvuye ku ntambwe tuja ku yindi. None twoshikayo gute tuguma aho turi canke dusubiza intambwe inyuma? Ikivugo cuno munsi ngovuga nti niryo jambo girufatiro nshaka ko tutegera kumwe, ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Je numvise umenga hariho abasomye ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritoza. Hariho abumvise umenga bavuze ngo abakuru baritoza. Oya, abakuru baritora, nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Igikorwa bashinzwe abakuru so gutoza ikori, bihambira ku gikorwa bagiye bashinzwe. Kubera iki? Iryo kori ritozwa kugira ngo bashobore gukora cya gikorwa bajejwe. No kuvuga ikori ritabonetse ntibashobora gukora cya gikorwa bajejwe. Gira ngo ngaha tubitegera kumwe. Nuvuga nico gituma mutanga ikori kuko abakuru baritora, nibo abakozi b'Imana, nibo abakozi b'Imana bihambira ku gikorwa bashinzwe bajejwe. None bo gikora gute? Je nabajije abidoga kubera ikori, ndabaza nti nta kibazo tugire itangazo yuko duhagaritse amakori mu Burundi. Turigize sawa, nta kibazo, nta mupolisi azobaho baje kukwiba, nta gutabara, nta musoda azobaho, utewe igihugu kindi kiguteye nta uzokigira igihugu, nta mucamanza azobaho, mutase nta uzobatatura, nta muganga azobaho, ugwaye nta uzokuvura. None yo kuvura adahembwa?
yo kuvurira hata bitaro vyubatswe. Raba nta mwarimu azobaho tiratanze amakori, mugabo hariho abumva ko gutanga ikori ahubwo ari ibohera agiyemo. Hariho ibintu ijambo ryitwa ngo climat des affaires bama bagyitwaza kugira ntibigere batanga amakori, ngo ugira bavuze climat des affaires bavuze ikindi ngo exoneration. Genda ziko ari hama societe kuva mu 2010 gushira kuri yisa aguma saba exoneration. Nabajije nti mbega none muzotanga ikori ryari? Ntinyishura mwebwe nyene numve wewe wihe wewe nyene karandiri uti nzotanga ikori iki gihe ryari ko bariho. Abavuye ngaha ndabashimiye ko mwavuyeho mungurishije byose n'umukuru w'igihugu, byose n'umukuru w'igihugu. Reka rero tugiye kuri iki civugo mbanze ngire commentaire gato y'iko vyo bavuze aba bari ngaha. Kuganza nta muntu numwe ataganza, nta muntu umuntu yitwa umuntu wese araganza. Nitwa baturi mu ijambo ry'Imana, mugabo nitwa tugiye hanze y'ijambo ry'Imana umuntu akiyita igikoko ntaganza. Umuntu wese araganza. Igihe Imana yaremye umuntu, Imana yavuze iti nimurondoke kandi mugwire mwuzure isi muteko muyiganze. Nimugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere n'ibikoko byose binyagara ku isi. Tubisaba mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 28. Aho nyene turumvise ko nta muntu yaremwe n'Imana ataganza, kuko abantu benshi bazi yuko kuganza ari ukuja hejuru y'abantu. Nta na hamwe nazungurutse Bibiliya yose nigeze mbona Imana ivuze ngo genda uganza abantu. Nta na hamwe. Abantu urabarongora kuko abantu si ntama, abantu ni incabwenge nkuko nawe uri incabwenge. Kandi umuntu wese yarose ingabirano nkuko n'uwundi yayirose. Wowe rero bagushize kurongora abandi ntubaganza. Kuganza ngo muteko muyiganze. Je nico tuba nama mvuga nti je mbonye ahantu hari akajagari atarutonde ruhari, hari umuntu, uwo muntu ntazi ko ico yaremewe. Kuko kuganza nuko ibintu byose biba ku rutonde. Mbere narabandanije ndaraba igihe bubaka cakizu citwa Ikibaberi. Abantu baragiye bagwira bacavuga ngo twigumira ahantu dusanzare tuce twiyubakira umunara. Barase kuzura isi ngo ntidusubire gusanzara, baca bubaka uwo munara ngo bayerurangiranwa. Imana iraraba iti nabahaye ubutumwa bwo kugabisi, none murase kugenda mu mpande zose z'isi kugira ngo muhagabe. Ahari umuntu hose amenye ko ariwe agaba aganza aho hantu, ibintu ukabishira ku rutonde vyose bikamera neza. Imana yo ntihaciye ivuga iti ko ari ivyo rero ganda bayoberanye indimi bibananire ku bana gutyo bazoheza basanzare buzure isi. Ico ni cambere kumva yuko umuntu wese aganza. Uganza rero novuga ibintu urabitondesha kuko biri munsi yiwawe. Mugabo duce tumenya isi ni y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo vyose. Ikigira umuntu kugira ngo imuha mission. Wewe rero ubimenye uraganza uri intumwa y'Imana. Hariho ico bavuze ngaba ariko baravuga kuba intumwa y'Imana. Umuntu wese
umuntu wese n'umukozi w'Imana, kuko Imana yaguhaye mission yo kuganza. Ahubwo biva ku ngene wewe wavyifashemwo. Abantu babonye inyifato y'umuntu bacava ngo sivye Imana. Imana yoyo irize yemera ukaba ari wewe uganza, mwese bategeza gukora ukurikije amategeko y'Imana, kuko Imana yarafise amabwirizwa, iratanga ama instruction, iravuga. Rero yo wasi uvyifashemwo uko so kuvuga kutaba ubugambarari Imana, mugabo wari umukozi w'Imana yagambarari Imana. Mugabo gumye uri umukozi w'Imana yagambarari Imana. Dusomye mu ijambo ry'Imana hariho rero n'indongozi tubona Imana yashizeho. Akarorero n'umwami Sawuli. Umwami Sawuli igihe bene Israeli basavye bati duha umwami natwe dutwagwa nk'ibindi bihugu, yarabwiye umuhanuzi Samuel ati genda usige amavuta Sawuli. Sawuli araza, mugabo niwe mwami Imana yavuze ngo ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami. Kubera iki? Yarenze, yase kumviriza ijwi ry'Imana, yase gukurikiza ingingo z'Imana. So kuvuga rero ko atari umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana w'umuhemu. Turabe abantu bariko bararongora abandi sintama. Iyo ugiye imbere y'abandi bugiye kubagirira neza, utabikoze uri umuhemu. Mu minsi heze mu gihe cy'ikarema narigishije indongozi mu miryango y'abasoda n'abapolisi. Hanyuma ndabaza ikibazo, nibaza ko bagiye nabo baracinovora. Genda murabe mu biro mwese mukoreramo, mwese n'abagwizatunga, hari ifoto yande. Genda mu biro byose, ntari ifoto y'umukuru w'igihugu. Iyo haje umuntu mubiri wawe agasanga ntiriyo, nta kintu agenda avuze ngo mbewe kutagira porotire y'umukuru w'igihugu. Kubera iki? Ijya foto ni ikimenyetso cy'uko uri ntumwa yujya. Uwuhinje aravuga ati nkakugaya wewe nzoba ngayi wagutumye. None ko umukuru w'igihugu aba yagutumye ugacushira ijya foto mu biro, n'umugwizatunga mubiri we iriyo, utayishize bacavuga bati ntumwemera. Mbwira rero ingene wewe uri umutumwa w'Imana urindiriye ifoto, urindiriye ifoto y'Imana ngo imanike. Imana mugendana mu mutima. Uri kuriyumvira, muri kumwe, ivyo wiyumvira byose biri kwiravyumva. Ivyo uvuga ubivuga yumva, ivyo ukora ubikora ibona. Muri kumwe naho uva mu biro, umukuru w'igihugu we usize ya foto hajya, uravuga ngo ntambona, muga Imana irakubona. Kubera ko utayitinya. Kubera iki? Indongozi zidatinya Imana. Ahubwo ho tubivuga batanguye no kuyitinya, kuko baraja no mu misi bakumva ijambo ry'Imana. Nta bihe ubaye umukuru ahubwo yabasezereye isengero, yacavuga ati kwa heri nimugende mwebwe. Nta bavuga ngo mbega iyo Mana ngo ko muja kuyigora. Iki rero nukubanza kugitegera neza, ukumva yuko uri ndongozi, uri umukozi w'Imana. Ntagire uvuga ngo wabaye ngo umukuru w'igihugu ize kudeta. Imana musomye neza ijambo ry'Imana, iravuga iti ko mwebwe mwahangamwe mu ngararije nzobazanira inkoni izova. Imana yashaka gupanga iti nzozana mu dictateur abaza bakubite mwumve, cyane nzozana igihugu kibatere kihafate. Ahandi Imana yavyase, wewe ukora ibiki Imana yase? Nta na kimwe ushobora gukora Imana yacase. Mugura ashobora kuba umuntu mubi, wewe waremwe neza uri kiremwa c'Imana uzokora ivy'Imana. Mugura b'umusuma, uraba umusuma uba wamenje, mugase kuvuga yuko utakiri mu butumwa bw'Imana. Ukuganza rero kuva ku Mana, mugabo biva ku ngene wewe wavyifashemwo.
uwibaza ko atari umukozi w'Imana ncambaza ikibazo kimwe. Imana, hari umuntu muri mwebwe arahura n'Imana? Ako kabazo naba nakabajeje mwaramaze kumenya inyishu. Inyishu iri ngwico cyose wakoreye umwe muri abo nije wagikoreye, kuko bariko baravuga ngo we twahuye ryari, we twahuye ryari, we Yezu we twarahuye. Nijyari wari ushonje sinakugaburira, nijyari utari wambaye sinakwambika, nijyari wari mwibohero sinakuraba. Ati ico cyose wagiriye umwe muri abo nije wakigiriye. Nukuvuga rero wigirishije ngo ntiwahuye n'Imana, kumbe wahuye n'Imana kuko wategeza gukora igikorwa ciza kurujya muntu muhuye. President Ndayizeye yabivuze ati cyambere no rukundo. Niho bari gukorera Imana, udakoze mu rukundo ntukoreye Imana. Reka ndabaza ikindi higira kabiri. Hari umuntu arahura na leta? Hari umuntu arahura na leta? Mugano w'ubunyene n'abavega ndazi ko bavuze ngo leta nikora ibi. Hari umuntu arahura na leta? Twebwe twese turi intumwa za leta. Abarundi bose nibo leta. Wewe rero wabaye intumwa ya leta, utegerezwa gukorera abarundi ivyo leta ari kubakorera y'ibihari. Uri intumwa ya leta nawe, kuko uhuye n'umwene gihugu umenye ko uhuye na ya leta. Ivyo turabizi ubwo. Ico mu mutwe twoba tukizi. Twebwe abanyepolitike twiruka turondera amajwi gusa, nta numwe yigira yiyumvira ko ariko ariyandikisha kuba intumwa y'Imana, intumwa ya leta, kuko ubuzi vyinshi ni wabazwa vyinshi kandi wakubitwa n'inkoni nyinshi. Nico gituma utegereza kumenya icuri. Muga turiko turagwanira ibiti, wumva igiti gusa, wumva igiti, ntiwumva ico uzokoza ayo mabanga uri kuragwanira. Hari n'uyagwanira atacashoboye, turamaze kubibona. Aho umuntu agwanira amabanga n'abatarashikira icambere n'intama, uvuga utuye umuntu bizogenda neza, yiyita incabwe yashoboye vyose, ariko aranegura. Umwumva ku radio ni wambere aciye ubwenge, muga mubwire tubo harageze rero inyishu kuri bimwe banegura. Mu bintu bituma tudatera imbere, abantu benshi bajejwe kunegura, ntibajejwe gutora umuti. Muze murabe ingorane dufise. Abantu bose mwamuhura bicaye hamwe mwirigara, bari hamwe muri restaurant, none nk'ubu niho bibigantuze, rabi bibuze, rabi bibuze. Mugabo nta numwe avuga ngo iyo abajewe nagira uko kugira ubanze ubone ko bishoboye kubikora. Hariho abagwizatunga bigeze kuza kundaba, natomboye bari babiri, baca bambwira ngo rega ngo natwe duha amadevize tuje kwirangurira kugura ibintu. Candabaza ikibazo ntindatomboye, kandi bose ntawe bimazemwo munsi y'imyaka 40 by'ubudandaza. Ntimbwira wewe nyene amadevize avahe? Mbona bakanura amaso, ntega ndababajije buteza kumbwira amadevize avahe? Ati ava muri exportation. Ava muri exportation. Export abande. Ndamubaza export abande nyishura tabagwizatunga. None wewe kumaze imyaka gutyo wombwira ko umaze kwinjiza mu Burundi ni dolare 10,000? Wewe nyene wewe aho bereye ko ubikoze mu mwanya muremure, mbona aravye hasi. None ko ari mwebwe mwari mujejwe kuyazana, jewe ndayakura he? Mbwira ko ari mwe mwari mujejwe kuyazana. Bona barubitse imitwe. Nireka ndabereki ingorane dufise. Ubu nituze turiga igituma, tuze turiga ibituma.
twebwe akaroge aho kavuye ku buryo tutanabona nuko twabeshejweho n'imfashanyo ntitwabeshejweho no kurondera. Wewe waricara ngaha ukabona uhembwa umushahara, kumbe hariho umuntu yaguhaye imfashanyo yitwa appui budgetaire. Uhejeje guhembwa bakura ko yayipere ngo ni kori, amahera avuye mu kigega ryakora riraje ajyabura kugira ngo muze musubire guhembwa, hagaca haza imfashanyo. None imfashanyo yaza mu marundi. Nico gituma Bagwizatunga batazi iyo amadevize ava, kuko bo baguma babona imfashanyo yaza mu madevize bagaca bayabaha. Uno munsi rero yapwe budgetaire nta ikihari. None ko nabajya bayaza najya nabavuye mu makori wabo, weho uri gukora iki ngo ushoreyo kugira ngo uzane ya madevize? Bacavuga ngo ni never ari mu makosa, byose bavuze ngo ni leta. Ko mbona honorable Suguru hari yandazi ko ari Bagwizatunga, aho unaniwe exporta kubera never tacho yakoze. Mugabo ure exporta umenga udusabuni urashora dukeyi n'utuvuta dukeyi, uretse gushora byinshi kubera never tacho yakoze, kubera leta tacho yakoze. Wa mugabo yitwa leta nababwira bose baguma bagiriza, bazi yuko yitwa umuntu yitwa never niwe leta. Naganda babwire yuko iyo mvugo yaratumye ibihugu vyinshi bitembagara, mukazokumva umurongozi w'igihugu avuga ngo leta c'est moi, no mu dictateur ajejwe kwica abantu, jogora duhure aca gukubita. Ahantu hose muzokumva avuga ngo leta c'est moi, ni ibihugu vyapfuye. Leta c'est le peuple. None umaze kuvuga ngo leta ntaco yakoze, menya ko ubuvuze uti le peuple n'a rien fait, le peuple ntaco yakoze. None weho kuri parmi le peuple weho wakoze iki? Nawe cujako. Erega mumenye leta ni nk'umuryango, n'umuryango. Umuryango urafise umushefu. Ni wiyumvire mu muryango hoho weho utwara abana, utwara hajya mu rugo na abana batarishobora, kuko umwana yishoboye uca umusohora. Urigira wumva umuhungu yasohotse basogwiwe yidoga gose ntiyamuguriye inyama, ngo ntiyamuguriye ikirato. Weho mu muryango ufise abana ujejwe kurera. Mu gihugu naho igihugu gifise abishoboye bonyene, ahubwo aribo babungabunga igihugu, sico kibabungabunga kuko barishoboye. N'imiryango irimwe abantu bakuze bakomeye. Cawiyumvira rero na serugo umuryango atwara abana bataramugumuka nako bakimukeneye bamusaba. Mbwira uri kurongora abandi batagusaba biha, bigenda gute igihe batari kumwe n'Imana? Ibyo nivyo tuba dukwiye kuza turatahura kugira tumenye ingene tuba mu gihugu, kugira ngo igihugu rero gitere imbere. Umwe wese niyishiremo kwa ganza, wewe uraganza nanje ndaganza, hanyuma umwe wese ariko arakora hateza kuba urutonde. Kugira haba urutonde rero twese, kuko no mu ijambo ry'Imana handitse ngo umwe wese yarose ingabirano yiwe. Hari warose ingabirano yiki, ingabirano yibi, ingabirano yibi, mugabo bose bahurije hamwe bica bigenda neza. Kanje ukano ketwe kori gusa. Hajya mwibaza kamashengera ratozi kori. None ajya mashikanwa mwamuzi ko ari ikiga? Ajya bashikanwa dutanga no kugira ngo ateze imbere ishengero, sivyo? None uciye ufata ugaca kuyarya iwawe, bagasanga niya kubesheje ni wewe n'abapapa bafise abana nabo bafise imiryango, nawe uri umupapa, wewe ugaca ugenda byose bo bakuzanira urya gusa atarakimuha amaboko wicariye aho. Ishengero ryawe rizotera imbere.
hari habazi yuko rero umenga baja kuraba ngo leta ko leta gitwa ikori iwa bari kitwa ishikanwa nikitwa icicumi uciva ko ajya amahera yo kurya no tuje ko rero dusome kakandi niho rero mutanga ishikanwa kuko abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bajejwe muri Katolika bivuga neza ngo mukama ni yakirishika batumuhereje muri wawe cyo kuninahaza no gushimaga izina giwe yongere tugirire ikimazi twebwe na eklezia yose nyeranda tuvuze ngo ni rya patiri duhereje utagishika bagacagenda mu kabare agataha yaborewe tuvuga tuti ya mahera yacu niyo patiri ariko anywamwo raba paruwasi ngene Kenye kandi twirwa turatanga amahera kuva ubu ntiruzosa gutagishika acabareka gutagishika igihe bazovuga ngo nishika bashiriye patiri agacagenda kuri koresha uko ashaka kwahere igihe pasitori wewe tujanye ishikanwa tugasanga niryo kubeshaho wewe gusa ishengero rikaguma ridatera imbere rega rero pasitori bazi yuko no gutanga ishikanwa bitari mwoga bobo batarimwo arabajejwe kuri rya gusa yego cyangwa uze murabe iyo bavuze ngo tugira twubake gwiki ngo nimuterere mwese ngo dusavye ko abakristo bose baterera umega pasitor ajeje gutoza iyo ntererano ntajeje guterera nawe hagiye buri murongozi mubi President Domicier yavuze ivy'amakori ku bakuru jewe narigeze kwidodoma mwarigeze kuvyumva kubera batantoje ikori kabisa kandi nasanze kudatoza ikori n'amakosa na urahomba jewe mu burimyi narashora ibiraya nkashora kubera atanumwa ntoza abakozi nabo baca badokora kuko barazi yuko wimbuye ibiraya nibagutoza ikori kugira ngo uteze imbere igihugu kuko rijyavusi gwawe erega rijya vuturima ni iry'Uburundi rijya n'itongo ry'Uburundi mwibwiriza shingiro ndakabasomeye abantu bavyumvise nabi ndabwiye nti agataka ku Burundi ntikagurishwa ntikamanyugwa ntigatangwa n'akabarundi twumve yuko gutanga ikori niteka no mwishengero rero iyo uri kutanga ishikanwa murazobaza abana ba heri baza bararya bashikanwa y'Imana ingere vyageze arahanwa twebwe rero twumve ko umwe wese ategereza gukora igikorwa akoze igikorwa kimbura akumva ko ategereza gutanga ikori mu Kirundi ndavyita kubugura kwa President Ayize naho bavyita gusora kubera mwewe muri hagufi y'u Rwanda ng'umusoro twebwe no kubugura iwacu twebwe no kubugura ariko ntushobora kubugura utimbuye nico gituma uri ndongozi uhatira abantu kuja ku kivi kugira bimbure bashobore gushora batange amakori nico duhamagariwe gukora kugira rero habo rutonde hategerezwa kuba indongozi zirongora abandi rero sindabita baganza abandi sindabita baganza abandi ndabita barongoye abandi kuko sintama turongoye narigeze kuvuga ko mwavuze nibijanye n'abagwizatunga umugwizatunga kugiraze mu gihugu ego nivyo twebwe yarabonye yuko avuze ijambo ngo climat des affaires ngo kugira nze ngo mbwira climat des affaires no kuvuga yuko atazopfatanze tagese mu gihugu aguma asaba exoneration gusa mugabo sivyo umugwizatunga kugira nze mu gihugu icambere yiga araba aho hantu haramera nico kibazo cambere haramera none azozunguruka u Burundi bwose arabe uko kumera kwaho araba statistiques zo mu gihugu agaca avuga ati ikori ndabikora ingene ringana ncamenya ingene umwimbu wifashe mu gihugu
mwaragize fraude y'amakori ntimutega amakori ikori riba ari ubusa aca avuga ati aho hantu ntihamera ntaho nja kuko ahari kori vyerekana ko abantu bagwijije umwimbu bongera barunguka bungutse hariho igice ucutaga kija gusahiriza kubaka amabarabara ibitaro ibiki none uwo Mugwizatunga aza akavuga ngo ndaje ngo mugabo ntimuzonyibakana ibarabara none baje gukora iki atazotanga ikori ngo twubake amabarabara twubake amashuri azana ikiduga gusa gisambura ibarabara wowe atazotanga ikori erega nama ndabona Bagwizatunga bava hanze nibo ba mbere bavuga ngo no nyongera exoneration nyongera mugira iduga vyiwe vyirirwa birasambura ibarabara ukaza wumva gura patrimoine de devise wewe iwabaguma arungika inyungu iwacu naho mpa exoneration